urabona ko aho bose baze bakurikira zewe aba bose niyo watanguye ngaha nizo natanguye ngaha ha kandi nabo batunze bagzende kandi bararonga ico barya none Imana nayo yaraduhaye umwuga rero w'intahava kandi abo bana nabo bankunde uko nanze nze nabiritse umwuga. wow warakoze cyane mbega mutanda akabaso kanyuma cemeza. Hello bakunzi Akejo Media ndizera ko mugowe neza mukomeye cyane nanje nko mubibona ndameze cyane ndashima Imana nongeye kuba ikaze kandi mu kiganiro Burundi's Got Talent ni kiganiro cy'impano z'i Burundi kiganiro kigaragaza impano z'abarundi ibintu byinshi bakora abacapa abashona abajisha vraiment nibiye byiza cyane hama uno munsi turi ngaha kuri Atene ahi Bujumbura muri centre ville ahantu hari ibintu byinshi imyuga bakora ibintu batigishijwe mu ishure ibintu batigishijwe n'abavyeyi ibintu batigishijwe ahariho hose ariko ari itarano Imana yone yabibihereye ndabaye ikaze cyane nziza ko muza kwishima cyane ndizaye ko mubona ibintu byiza cyane ibintu by'i Burundi inkoko amashugwe amagapo ibintu bitandukanye ariko nagomba ndabereka ibindi bintu bidasanzwe byo cyane bikunda kubeza amazu y'abantu. Kaduhere kuri umutaho. Namahoro muta. Namahoro. Umeze neza? Umeze neza. Bakomeye? Ni buhoro buhoro. Mbega mutama babita gute? Gwebwe. Batwita abavanderi kuko turahaye tutuza ibintu amasuku. Abavanderi? Hama akazina mwiswe n'abavyeyi. Zewe ni twa agricole ndawumvuki. Agricole? Uburimyi? Koma yangurikana iby'uburimyi urabona nsora amasukwe ngasora ibintu by'isarizo ashitsabura ibintu ari byiza niko kazina ba papa batsibanyitse ane muta kubera iki mu buzi bwose buhari mu Burundi mu myuga yose hari mwahisemo gukora ibintu nk'ibi ni ibintu bitetse imbere mu bantu nyene bamerewe neza umwanya umuntu afise umunsi mukuru arategura mu nzu abasisi bakaryoherwa n'igihe ufise abana abana bararyoherwa n'ibintu babonye n'ahandi. Uvuze ngo mu gihe uteye imbere bisigura ko ibi mu gihe udateye imbere bidashobora kuja mu nzu ibi utahiriwe numva ntacyo usira mu nzu ubuditse uryama ukazitegura none kumenga ni ivyatsi ibi ni byiza bavyita gute ibi ni ibintu bita mu Kirundi umuyange hama nkibi urashaka gutegura ugasira mu isugwe n'umwana mu siriyo canke nyina wiyo karyoherwa waravuze ugashira moki usira mu akaboke hari boke dukora yo mu maboko n'ibindi dusiramwo ngaha kugira binezereze mu rupango. None ibi mubikura hehe ko tudakunze kuyibona mu mashamba ariko tubikoze kukamengana ivyatsi ibi urabona ni buryo bw'ubu busasi urabona abantu birabaryohera kandi biva ahantu hari imvubu zijyana imvubu none ko mu Burundi hadakunze kwigaragaza imvubu cyane imvubu ziva kutanganika biva kutanganika ahantu amazi Okay, hama ibintu byo ko mbona bifite n'amabara bigenda gute biva ni ibintu tuhingura mu buryo bwinshi tubihingura mu mukubuzo amurabona aya mabara uyu n'umukubuzo mana yanje hama tukase dusira muri ibi kanezereza abantu mu rupango muri saro n'ibindi hama utu natwo akaba utunyene tuvandu hagoye mu mazi urabona usize muri ivaze ko turyose reka nakwereke ego vraiment twabereye ijisho abantu benshi badukunda kuko mwanya yasize muri saro n'abana bakubitirako bakanezerwa none muta kumenga urakuze gose ibintu wavyigiye hehe canke vyagenze gute kubyiga iyo ubuntu Imana imuremana ingabirano ziwe ama izo ngabirano Imana ikaziguha uzikoresetse umuryango ukatunga umuryango Imana ni nziza vraiment mugabo hari ibintu bitangaje ku myaka muba mufise n'ivyo muba mukora twenga zewe nabitanguye kuva kera nabitanguye mfise imyaka 15 none gusika nubu
gushika ubu nivyo wahisemo yuko vyo kubera akazi bikakugaburira bikambika n'umudame wawe n'abana mu masuri n'abasite mu masuri. none ibivyo urabona ibi tubyita akabya mu kindi sa kera. Akavya none ko gatoboye oya gutobora ndakweretse isandi kubera ko kera twaniko twatekamo indagara n'ibindi none mugabo kugatobora rero nakandusira mu isugwe cyo gusira muri salo hamukaza uravomera ibintu ni atari inkono bayishira mu ishugwe isugwa no gutobona nitatoboye mutekamo indagara n'utundi twose wikeneye. None muta uno mwuga wawe ubona uzova ugushikana hehe canke bizogenda gute ko ibi bintu bikunzwe gose? Umwuga warandezeza imbere we none niho nambaramwo nari batsinze y'amanzanza abana barateye imbere nabasize mu masuri none Imana yarangaburi kandi bose bariga none. Wow, Imana ishimwe cyane. Ndumva Imana yatanze ubwenge mu Barundi. Ngo rasiyo bisubira kuba mbesizweho umunsi wose sanga imisi ibiri. Okay. Kuko nabikura muri ibi nyene nagumye mbandanye kuko urabona udakoze ntaje. Yego. Rero birandunze ni mu muryango. Kuko ngo mbandanya ndakora amasugwe ngasiramwo n'ibindi. Yego. Ndakwereka n'amasugwe mfise. Agira tweke n'amashugwe uyu mutama ararenze ntabwo akora inkono ibintu byo gushira mu nzu kudekora mu nzu gusa n'umutama wica bwenge cyane akora ibidasanzwe. Ubona n'amashugwe ngaya aya dusa gukora ibintu bya mariage fisiki byose uza gutura amashugwe ngaya. Ne mutakumenga urarenze kandi mbona ukuze n'ibintu by'amashugwe nawe urabizi kumenga ku myaka yanyu ntabwo byari bihari. Ibintu nabitanguye kuva hasi wa 66. Uko abashugwe none no byohegwa kuti kumbe ibintu si vyubu ni byakera kwabikura kuva avant utaba navyorosha mutango kera bakoze cyane reka ndashimire cyane kuba mutuyagishije twaganye ibihe byiza mwakoze cyane reka namwe tubasaba akajambo kamwe cyangwa tubimushaka kubwira abakunzi bacu bari kwadukurikirana ba Kejo Media turavuga turabari muri kamera Yari wasimira nuko mwatse kuraba ingene twafata umwuga. Ego. Uyu mwuga rero n'abana bacu barabukurikirana kubera ko nutunze urabona ko aho bose baze bakurikira zewe. Aba bose niyo watanguye ngaha. Natanguye ngaha. Kandi nabo batunze bagzende kandi bararonga ico bajya. None Imana nayo yaduhaye umwuga rero w'indahava. Kandi abo bana nabo bankunde kuko nanze nze nabiritse umwuga. Wow, warakoze cyane. Mbega akabazo kanyuma cemeza. Wobwira iki bajya abantu usanga bakuze muri mu runganwe rumwe ariko birirwa bicaye muhira ngo nta buzi bafise kandi bafise imyuga bashobora gukora nkuko nawe uri kurabikora? Urabona abantu ntibarimwe kure. Kubera ko hajya abantu bakuze nka ziwe. Bashobora kuba ugwaye mu maguru dusubire gukora kazi kandi urabona ni misore y'ubu ndashobora kwifata induziki akarima rirenze ndamenye gukora akirirwa agomba kujya ibyo atabiri yakuye ari bamwe baba basuma none Imana yakubyuye genda ukore ziha ugenda iziho witsaye. Ubutama wacu ararenze umutama wacu avuga amajambo akomeye mugende mukore muneke kubibinebwe kugira ngo no mu busaza muze akakondo zitwaza mu busaza ugaca ukiri muto nakwaye ndagitsende bandukire buhoro buhoro ama uze kurundira isugi ego bazoki murakoze cyane arabatiseboye nabisoboye none mpana kuri uryamye ntatutorunga ego kandi Imana yavuze ati ziha ugenda ego namwe rero ndabasimiye ko baye tutera inkuru neza amahoro neze muhanura abantu kwaruka kwazo kuryama ndasubimaze ziha ugenda.
Ego urakoze cyane. Reka rero nanjye ndabashimire mwebwe abakunzi ba Kejo Media mweko mwadukurikirana ndizera ko mwishimye n'umutama wacu witwa Agricole akora ibintu byiza murabona ko ibi bintu mubishize mu nzi wanyu hashobora kubegwa ibi vyose pembeni y'intebe amadecor yo mu nzu ukeneye amadecor y'amashugwe ama fleurs naturelles umutama wacu arabikora rero nahandi muzomusanga atari ngaha kuri etene umutama etene primaire muzo mushore umuteze imbere nanje ndabasaba wowe utagiye subscribe cyangwa s'abone ufinde ugakenge bwe subscribe kandi ibintu bigende neza dwari kubwo niko turabakunda cyane ciao ciao okay ciao